Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 Ruhuhuma umwaka wa 2025 abagumyabanga bo muri komine Cibitoke bateguye inyigisho ku ndongozi zirongoye abandi mu mazone agize komine ya kera ya Rugombo. Nyuma y'izo nyigisho zakurikiwe n'inyigisho zahawe abagumyabanga muri rusangi bose, aho uwatanze inyigisho yahamagariye abagumyabanga guhindura ingendo no kwibuka iyo bavuye ngo birinde guta umurongo kubera urutonde. Izo nyigisho zirangiye zakurikiwe n'amasengesho y'abagumyabanga, aho buri munsi wa kane urangiza ukwezi hama hatunganywa amasengesho yo gushimira Imana ku bikorwa iba yakoreye abagumyabanga mu kwezi. Ayo masengesho akaba yatunganyijwe ku civo kivuga giti ico Imana Isezeranye iragishitsa. Shehe mwijambo ryiwe yigishije yasomye mu gitabo c'itanguriro ikigabane ca 15 guhera ku murongo wa mbere kugera ku 16 no mu gitabo ca Korani ikigabane ca 37 guhera ku murongo w'ijana kugera ku murongo w'ijana rimwe, aho shehe yahamagariye abagumyabanga kuzogira ineza ababavumye. Yagize ati iyo umuntu akuvumye aba ariko araguhezagira. Ubufise ububasha bwo kuguma umuntu oya ukugumye aba ariko guheza. Mu idini ryacu twebwe uko twigisha umuntu yakuvumye akakuvuga nabi, Imana iraraba iyo mivumo y'uwo muntu, isanze yuko iyo mivumo itagukwiriye wewe wavumwe, ijya mivumo ikimugaruka. Kuko gusezerana turindire gusa Imana yagusezeranira gute iragishitse. Nari yasezeranye Abrahamu. Abrahamu wenyine hariho n'izindi nubwo yasezeranye. Mwatwebwe burya isezerano ry'Imana gusa ntitwomenye icyo Imana yadusezeraniye hataragira icyo kintu kigiye gishika. Mugabo gishitse uzomenye yuko ari isezerano Imana iguhezagiye. Naho kwibuka ko hariho benshi bakupfumye iyo mivumo yabo ntacyo imaze imbere yande Imana yadusezeraniye iragira gute. Pastor Emmanuel nawe yahagurutse ashimangira amajambo yashikirijwe na shehe yo mu gitabo c'itanguriro ikigabane ca 15 ku murongo wa mbere gushaka 16, aho yigishije kuri Aburahamu yamaze imyaka 100 arindiriye isezerano ryo kuzoronka umwana. Isezerano twararirose ariko abantu benshi bari ku kirengazuba. Ati gukunda amaronko byatumye basinzira baribagira igicaniro. Najua habari aho hanze hari inyoni zigomba kubona uko nje kuna ndege aho hanze hari inyoni zigomba kubona na ndege yitulele kwenu mtasinzia kwenu. Ikiwa mtasinzia zaidi kazi yenu kuna ndege zitaharibu nje. Yaba hano hantu hari abajejwe umutekano, kuko kuna walinzi wa amani, yaba abasirikare bari ngaha lights bagiko tunga amani ndio bari kutunga ngoma ili neno wangilisikiliza. Ariko kandi naho birufwe kama iko hivyo nawe uri ngaha ijambo la kujenga hapa neno hili kuko twese biraturaba sote tunatazama tukigitanira ni kwacu tukigitanira ni kwawe ni kwanje wako ni wako ni biratema zama ndege zitaharibu ijambo ry'Imana neno la Mwisozegwa ry'ayo masengesho yasozerewe mu kanyamuneza ntangere, aho abaririmbyi batandukanye bacurarangiye Imana.